Mbere fresh. meze fresh yo muhemene Ndilaki. urabyishe Umiriza tugiye tukugira inama. Yego. Urakoze cyane. Ayi. Sada gukunze bro. Nuwagrave nukukiba. uyu muntu yuko Bashireka message ni wifise. Ni ufise suje. Bashirishize gutwenga. Ni ufise message. birarenze n'ukuri kw'Imana mana cyane. yanje we Aha. nuko ariko bimeze reka tubasomere Ego. Hinge. Oya. baby come pull up on me yeah uraza kwigira mu gatumba uraza kwigira mu gatumba uraza kwigira mu gatumba uraza kwigira mu gatumba we are party Mama yuko nayigezemo. yega nanjye we nuko ariko bimeze reka ndabasomere sije kugira ngo rero dushe tugenda muri wamanya wangirira amashese n'uru mutima umunywanyi yatwandikiye aratubwira ati bite bashiri akumera mumeze neza tumeze neza Safe. shaka mungira inama jewe nakoze ahantu dukorana n'umwigeme burya bishika turenga ibwirizwa ariko nari namubwiye ko fise umudamu ruguru Imbere yuko Ariko barenga rero ubu- ibwirizwa. imbere yuko barenga ibwirizwa yaramubwiye ati jewe ndafise umudamu turenga ibwirizwa ariko reka mbaze ndayisome kwanza uko Ego yari cyane. uriko uracira bwowe sohoka kwa Ndagiye. bite bashiri nakumera shaka mungira inama jewe nakoze ahantu Eh. dukorana n'umwigeme burya birashika turarenga ibwirizwa ariko nari namubwiye ko fise umudamu ruguru ariko rero ubu twahavuye turebe ubu twagize iki twaravuye ku kazi twese umukobwa ari ruguru iwabo nanje ndi kumwe n'umudamu w'iwanje ariko aguma ambwira ngo afise ibanyi nanje sindabibwira uwo twubakanye none ndabigenze gute nosubiramo gabana Ayabira ayatogota. nosubiramo Subiramo koko. bityo basiri nakumera ndashaka mugira inama jewe nakoze ahantu dukorana n'umwigeme burya birashika turenga ibwirizwa ariko nawe namubwiye ko mfise umudamu ruguru ariko rero ubu twarahavuye kuri ako kazi twese umukobwa ari ruguru iwabo nanze ndi kumwe n'umudamu w'iwanje ariko rero aguma ambwira ngo afise inda nanze sindabibwira uwo twubakanye none ndabigenze gute nimungira inama uraza kwigira mu gatumba nume nica mwobane Jewe vraiment iteka ryose kuri bashirije ko twumva. none uyu munsi kumenga ntacyo Nsobacho bakunja. reka nakubwira uyu munsi sinogenda ntavuze Aha. akumera ubundi hariho ibintu dukora bikatugaruka Ego cyane. hariho byinshi tujamwo twibaza ngo n'umunezero turiko turarondera ariko nitwiyumvire mbega ejo bizoba bimeze gute Ego cyane. rero jewe ikintu numva Numushinga nahe. wa mushinga ntahewe ndaguha icyubahiro cyane byarashitse mwarakorana Ego mu cyane. gihe mwakorana ntabwo ubizi neza uko atubwiye ngo imbere y'uko murenga ibwirizwa Waramubwiye ko ufite waramubwiye ko umudamu. ufise umudamu ndisiri yuko tavyo wigeze mubwira reka kutubera akumera jewe ubu nokubwira ati ndafise umudamu tukarenga ibwirizwa uri umukobwa Uri umukobwa. abakobwa benshi mubikora Hariyo abakobwa bobikora, Ehe. hariyo n'abatobikora. Bake mugabo. Abakobwa baciye ubwenge ntavyo bokora. Mugabo rero abandi bakobwa avuga ati nanje nzobu wa kabiri. Ego. reka rero basi dufatire mu bintu bibiri nimba warabimubwiye dufate basi ko ari ikibazo cy'abashikiye mwese siko rero ntumutererane yego urafise umudamu ariko nubwo ufise umudamu basi mufashiriza iwabo mufashe basi kuko ntawe ukubwiye ngo umugire wa kabiri oya urugo rwawe rwa mbere burya umudamu wa mbere arafise umugisha n'uwa kabiri ntiyemewe n'amategeko honyine. ntiyemewe n'amategeko birahanwa ko byabaye nje imbere yiwihane ubwira imana ati jewe narakosheje hama dosa umufashirize iwabo umufashe vrema ibintu byose bishoboka hama umwana wawe aza murere neza kandi umuha agaciro nk'umuntu wumva yuko mwarenganye ibwirizwa mugakorana icyaha mwagwanye mu cyaha uwo bafatanye ukuboko mukugwa mu cyaha ahubwo uyu no kumubwira akadufasha kujya kwa rusiferi kugira na yakontra yo kugira abambasaderi baze bararonka umurongo w'ubuntu
Sara icya bashiri kabiri kugira mpera heza icya kabiri nimba uzi yuko koko mutabi utigeze ubimubwira warakoze ikosa ego genda umusabe imbabazi umudamu wiwe uyu okay genda umusabe imbabazi nyuma yo kumusaba imbabazi uzoraba ingene ushobora kuba wogenda buke kuko umudamu nihagera igihe akamenya yuko monshere wabyaye ahandi hantu utabimubariye azobabara uzoraba ingene utangura kuzura muzana agatenge niba utazana akawagisi zana akawagisi niba utazana akabazeri zana akabazeri utangira umuteteshe umwiteho urampura umujyana wavuga ati shaka ikintu gituma uyu muntu ariko aramake wakoze ikiragaye muri icyo gihe nabimubwira nyabaza ko bizogenda neza urakoze cyane bashiri ndagushimiye gose mugabo je ndagushigikiye from ndagushigikiye mugabo kandi ntaco msendenzako gusa ico norenzako ngire sinzi ico ndenzako bwa ico norenzako impanuro norenzako ni kuba papa abapapa ndagira ikintu kimwe ijya action muba mugiye gukora ntirenza iminota 10 ayi minota 10 uri jetri akumera bantu reke akse iminota 10 ni bwoko koma ya mwishi bibisi mama kamera itapo kitaba reka wabubwira umuntu uti ugiye mu kinama ndibira ubona kubwire wewe yararonse umwanya wo kubwira umwigeme ngo jewe mfise umugore mugabo umbiza kubwira ikintu kimwe umuntu mu kugira agwe mu caha urafetsira umwanya ati tuzobikorera aha bazureke ndacaza ati tuzobikorera mugapanga umunsi n'amasaha uwo mwanya ntiyumviriye ku ngaruka mbi ariko apanga umunsi n'amasaha hama mwashika ahantu hiherereye kuko mwa muzi ko ari ibintu bibi mugire mukore mugashika ahantu hiherereye n'amatara mu kazira n'amatara mu kazira ibyo wabonye bafure mu kaduza urumva hama ivyo vyose mu mutwe wo ntiwa wimvira ati ndafise umudamu mbega ibintu ndiko ndakora nta ngaruka mbi ifise mu rugo rwanje mbega uwo mwigeme nawe ndiko ndononera ubuzima bwiwe mbega azoja he bizogenda gute mbega suite inyuma y'ibi bintu ngire nkore hazoza ingaruka iyahe donc imbere yuko ukora ikintu cyo cyose mu buzima wanza kwimvira ati mbega ingaruka y'iki kintu ngire nkore cyo ikintu ngire mvuge ingaruka yacu niya ni kuvuga inyuma y'ikintu cyose hariyo ingaruka izi nyuma nziza cyangwa mbi banza rero ufate nziza uzishira iburyo ufate mbi uzishira ibubamfu hamuvuga ati ngahanye jewe ndaja mu yaya togota kuko iyo uri kuratera ibiharage ubuzi yuko bizokwera cyangwa izuba rikanga rero ufata yuko byeze none nivyera ivyo biharage natere nzoca nsarura rero ndugu yangu uri muyabira atogota fata rero umudamu wawe ivyo bintu navyo wigeze wiyumvira ko mugabo umudamu wawe yarahari kandi wari ubizi rero fata umudamu wawe mufate neza muri uno mwanya kuko gusaba imbabazi ntuzogenda umubwire ngo je ngo ariye ngo umukobwa ngo naguye mu caha ngo shetani arambesha ngo wamanda kigwamo wapi ego wewe genda umwigeme umudamu wawe wanze umufate neza umureshe hamwe uzomukubita iyo bombe mu matwi avuga ati none cyagitenge ati yambaze hamwe umureshe umufate neza muri no minsi kuburyo bizomunanira kuvuga kubabara cyane bizomurinda kubabara cyane gukomereka cyane basimwere ku rukundo muri no minsi uko nkaje ubwanje uje kunkubita bombe nkiyo onye sablay ntacyo mvuze kwese hamwe jojo ingoma iryoshe kwiba ngo ntigoye kwiba igoye aho bayivugiriza aho yivugiriza wayivye rero bize rero ndaguha inkuru abambasade n'abambasadirise reka bashire abatwakirire mu gice mushikirije je vraiment nahejeje kimwe gusa muwe mwiyumvira ku ngaruka mbi z'ikintu mugire mukore nukuri uyu muntu harababaye baje allo yes hi tumeze neza nawe duza kajwi ni fresh ego duga kwijambo ndimisa Drigo wale Mbere wewe jesho je winde yo linanigwa wahindura nimero wahinduri ndisire ku muntu utazobuhindura ngura hengamye uri nkozi kibi je none ntumva ko baguma bampana yandi mazina Mr. Drigo oui gute ni fresh hewe
Ega bashiriya kumanya amazina ntuze we. hewe yayamaze vema akajagari sisi ni hewa Reka ndakwiheresha. mbabarira oya Mr. reka guhe frema wari unabikwiye ubwo rukundo turugezaho wosanga agira guhe keza agira ko yongere ko nka kade best gira twumve Hewe. vuga twumve Ndakubeshera. Oya ni rutwe. yo Mr. Digo duhuye wiruke yapfuye none hako banyita rutwe baragumiza giso n'umwabo Mr. Digo icyo cyonyine Hewe. sa Nitwohorira eje ko nibereye hejuru cyane hafi y'Imana gato. kuri Black FM Mr. Digo Reka. Hewe. Nzozo uri gukoro. sha uyu muntu nta kintu mu ko mufise imigambi mibi itubaka vrema reka twigire mu kiyago ego Mr. Digo Akandi gatonya nako. Bariko baravuga yuko mu kanya Black FM yosamirana hose. ego cyane Ariko ndibaza bashire hamwe yoshika hari iwabo yogira ikibazo nimba ubwo busazi gashaba byiboza barabwumva. none mfizi y'intama ntitendera oya ngo vyo babiri herediteri Turabareka natite tuzabizi byose gatonya hama uwo mutipe nawe. ego cyane yari yanabimubwiye tambwa ati tugere turenga ijya gatandatu tugere kujya gatanu. ego Kinta afise umugore. Umugore nawe ati je nta na kimwe nimba wowe umufise na utamufise je byose ni mafu ko bikora umuti. ego cyane Ivyume byumye. ati byume byu uzosha Mr. Digo komeza mubyumisha Yumva rero. Bisanzwe nimba bari mubwiye vraiment nta kosa afise. ego Mugabo umva nyine. nta kosa afise yarabimubwiye. Aya nta kosa yakoze mugabo gusa urumva. Nyine kubera nyine abahungu turi abana beza nyine azoca araba nyine ingene yomufasha nyine nta kundi. mbe hajya Mr. Digo urakwiza nk'imyaka nka 17 guca oya ate 12 ndakubaza ikibazo. Uvuze 17 ukuyemo niyo nazingamye. iyo wazigamiye mu nda iyo wamaze ugirengarenga gusa Ewe. Hariho nk'imyaka umuntu